integuro y'ibwirizwa yerekeye ingabire y'amadolari 80 leta y'u Burundi yaronkejwe n'ikigega c'isi yose yemejwe 100% n'inama nshingamateka. Iyo ngabire ikazotuma ubumenyi bw'ugwaruka n'abakenyezi byiyongera, ikazotuma bamenya kwitegura imigambi, eka mbere bagashobora no guha akazi abandi. Bikaba byashikirijwe na Dr Havyarimana François, umushikiranganji w'indero, akaba yari umutumire mu nama nshingamateka kuri 26 Gitugutu umwaka wa 2021. Rero washizweko igikumu n'umushikiranganji ajejwe ubutunzi mu kwezi k'umunani, ukaba uzotuma duca turonka novuga ingabire y'imiliyoni 80 z'amafaranga y'amadolari. Uwo mugambi rero ukazokorwa mu myaka 5. Umugambi nk'uko twabivuze werekeye kuduza ubwenge, ubushobozi bw'urwaruka n'abakenyezi kugira ngo abatanga akazi bashobore kubahurumbira, hanyuma mbere bonyene bashobore no gutegura imigambi yabo ibateza imbere, bagashobora no guha akazi abandi. Ku bibazo byabajijwe umushikiranganji, abashingamateka bashatse kumenya neza uko iyo ngabire izokoreshwa n'ibisati izokoreshwamo. Iyo hatabaye coordination neza zirafubusa, ugasanga ikiringo bazihaye kigiye guhera, buno buryo kuno tubona uno munsi butarakoreshwa, bimwe bita todo dekesma, kenshi ugasanga byavuye ko coordination itameze neza. Rero twabonye inyishu mwahari mu Rwamaho ko abo biraba bose badakenewe kuja muri coordination, ariko nyakubahwa umushikiranganji vyoba vyiza ico gisata ca coordination mukiravye neza kugira ngo buno buryo y'amyaka 5 mwavuga uzoza kwevara bazobona ati wa mugambi wasize ikintu kiboneka mu Burundi, wasize ikintu kiboneka ku Barundikazi, wasize ikintu kiboneka ku rwaruka rw'u Burundi. Abaruka b'abahungu n'abigeme bari ku mashuri, mugabo bikaca bijana kandi n'abakenyezi. Cyane ikibazo ni mbega none uwo muco w'abakenyezi ntiwobura nabo urimo abo banyeshuri cyane n'abakenyezi bari hehe ku rugero ubuhe, bafise ubumenyi ubuhe, bari mu biki macanye muco Burundi. Umushikiranganji yishura agira ati au niveau ya coordination hariho comité de pilotage na comité technique izobirimwo novuga abahinga batandukanye, nk'uko iyi projet irimwo ama aspect atandukanye. Ivyo rero bizotuma muri coordination izi equipe zica zigira ingufu zigashobora gushikana imbere uyu mugambi. Uko turavuga yuko babara abakenyezi bari hagati y'imyaka 14 na 35, baba abize canke abaciye amashuri hagati novuga ariko bazi gusoma no kwandika. Aho rero nibaza yuko umuco urakwiye kugira ngo tumenye abakenyezi bazoshobora gufatwa mu mugongo n'uwo mugambi. Kubera iki muri umugambi bashimikiye ku bakenyezi, ni ukubera babonye yuko umukenyezi ari kirumara mu gutunga umuryango, kandi mu gutunga umuryango ubwiza guca mu myuga, no muri iyi myuga rero ijanye n'ubuhinga bwa none neteyise nawo bikaba byarabonetse yuko mu myaka iri imbere umuntu atazoba afise n'ubuhinga na bukeyi muri ivyo bintu vya teyise atazoshobora gutera intambwe. Nico gituma rero muri umugambi tuvuga tuti abakenyezi nabo basigurirwe cyane kugira ngo bumve novuga akamaro ko kuja muri iyi projet. Mu myaka iyo ngabire izotangwa izofasha gusahiriza ibigo by'ubuhinga kugira bironke ibikoresho bya nkenerwa. Ico gihe inyigisho zizotangwa zibe inyigisho zifise akanovera.